Imwenyuro TV. We got you covered. Tira noze ni papa mdogo. Inywa. Ndana hao wakubisi. Wakubisi. Kumukubita yigiza kabiri. Ya gatatu ya kane. Uzoba wangu bisamarara. Tulia baby. Kwa nashaka kucha kutumu chopo. Jemi chopo jenda ifise muhira. Muhira mbisi michopo mukabati. Michopo y'indagara. Wocha michopo yiki. Michopo y'inka. Inka baratibujije sheri. Ah imene. Gusa michopo y'imene. Acha. Umuchopo w'imene be wapi? Hajya umuchopo uryoje n'umuchopo w'indagara. Shizemo ibitunguru ugacushiramo magi, sauce tomate. Wajenda tukutambanira nini ukora ingore. Nacho ndakugurira izi zibaza zinga. Zitatu zahene zibiri utangiye kubona. Yes. Big up. Shuto. Kandi buryo bintu kumabugira vyakuko cyo cyashaka. Shaki. Nje tuyake ushakuma mahera. Mbirita. Je kuri je amahera singorane. Ndabizi. Yasho yari yinjiye muri ingodo. Kuri jewe amahera singorane. Gusa ikintu kimwe no kubwira she. Hazogera igihe tuje kuri plage. Tujya kayaga. Urahazi kuri oya kuri Surf Beach. Nzogutwara. Wasaf Beach urahazi? Nzogutwara. Nibavuga Surf Beach bavuga Surf Beach. Kwanza unyene ngiye kwishanje tugenda. Nduru rindi. Allo sheri. Allo jama nari nibagiye sheri. Wapi shandi kukiriyo? Turi kukiriyo sheri. Reka kumvugisha menshi shashera abantu bafu umuntu yafuye yari umugenzi. Reka nunyumve onye n'abantu bariko barandaba ukuntu ndiko ndavuga kuri telefone bikunze sheri. Oya deposa telefone gusa na kibazo. Sheri nunyizeye sawa nimba unyizeye nsoma. Merci ndaza kubwira naco mu minota 2 ndaza kugutelefona sawa genda na kibazo none umugenzi wa genda na kimwe sawa bizu umuntu amukirize umugenzi wawe umbwira ati Karenzo petit mugaboni yera kuramukije yamaze gukupa shiri nushavure baju Jengira kanga hiwa oro wa mbere uyo ni deuxième bureau. Uyo deuxième bureau niwo warafisa mahera niwo ama mahera aya mahera yose uri kuranywa niwe. Uyu papa wiwe ndamubwira akora muri leta. Papa wiwe numu boss agendera muri voiture y'amafime. Chiri wenu ugire blame jewe. Papa wiwe ndamubwira ngaho cha wiruka. Sawa Numutware arafisi cash papa wiwe. Niyo mpamvu nakemereye kambwiye ngo Karenzo ndagukunda Karenzo bajum. Ajire ndi kumwe n'umudemu. Wese ndabikora kubera wewe uri madame. Ndi kumwe n'umudemu rero ndi bebisha. Ndi tunu. Pardon chérie. Karenzo utumunyereke. Niba afisa amahera utumunyereke. Ncanangura kwikira. Wewe ni umustar. Era nushika abantu bagahagarara. Yo Karenzo ndabwira. Udemu rero ngomba kubwira uko. Oya jao nigiye kuri Hexcellent. Dutanga miliyoni 2 ku kwezi. Foko wihagarara ko kubera warize. None ngoma nihagarare ko guma ngawurabe. Ndihagaze ko. Ndihagaze kuvuze gute. Ubu rero ndi he.
cumbwira ndagwiyindi. Abuze akakuku. Akakuku zana. Non, Jesus sindazinywa jeje ama Royal Petit Primus ama Amster Bock ama Hexcellent raise kama jambo shai mama hera nigini binabuza mukumbwira ngo Hexcellent ndayizi ni mama mahera none nyize nubone nakasinduru biyo mukobwa yakora ku telefone ngo je ngo nibiki uyo gukubitisha wo warafisa marare sawa je nyene sishira ni nduru nzani urofa akagara kubita ngo pye oya nzani urofa atanyegezi ino urabo auraro sorry ana chamfira ngo oya sorry nzani urofa katika mbira ngo sheri ndagufungisha nikisikia tu ndagufungisha nchanuza sheri jewe samahera mbuzi je naziranose ni muyomba samahera bishe kangishe Neza. karibu shedi bishe Zoto na pia. Shedi. Shedi ndiko ndaguhamagara wewe. Ahari kukiriye wambwiye. Iki nicyo kire wambwiye? Kumbi uri mu byawe, uri kura nk'inzoga. Ndikukiriye. Byo ushaka kumenda je. none mama neguriye rero surprise ya anniversaire Anniversaire. rego no musi n'umusi wanje wo kugwa Wewe wambwiye kuri kukiriyo. Ntugeze umbwira kuri uno musi ari umusi wa anniversaire. shedi uyu ninde Asoni. Shedi. Ani wakukiriye. ngira kwanza uyu ninde mwani mba mwaneguriye surprise ya anniversaire mu bimbwire surprise yiki None- kwaje kankama munzi wanje je sindamuzi Wewe, n'umugenzi wewe. wawe wewe Ibiliza. Washo kunyakara ngo je nunzi jewe. ngira uyu ninde umbwire uyu ninde nisheri wanje nishari wawe sivyo Yesu we. sinariko ndamubwira Jesha- ndamubwira ko mvise mushe sohoka none ibi bintu nakuguriye byose nje so wabiguriye nanjye ndashobora kubikugurira sohoka rimwe kabiri gatatu wowe mukobwa nawe sohoka Mwese sohoka. n'umugenzi wawe mugumane sohoke wa wewe uri ndi nagende ndanse mukobwa sohoka je simbaga urindiriye unyama hera yanje cyusohoye sohoka bime mvuze genda Vitu gani? mvuze genda sohoka Vitu gani? sohoka Sheri. sohoka nawe mvuze genda nawe genda sohoka Mwate kwa rero ngo je mungirire surprise ya anniversaire je ndakubwiye genda simbaga wewe mama hera simbaga utama maranje amahera yawe kweshe je sawa yari mukobwa urashobora gusohoka cyane burasohoka bakakwereka basi waguma bakakwereka oya arindira basi ndabakunde mwese basi ukunda ndi mwese babiri je simvangirwa sha je simvangirwa Byongera vuga. umviriza Washo kumbwira ngo basi ndabakunde mwese umugende umugende ntabaswa kwinzoga basingende umugende ntabaswa kwinzoga mubwire na ata yose. Wacu yazana ngaha. uyu ni yabesha nubu ngaya ndiko ndayanwa no ibyo bintu kuragira shayimana sheri yarayanzanira sheri tuzomuvugisha sheri tugende tuzamuzana abapolisi kugenda cyane uyu ni umwana wa Ziranose uyu ndekura kwanza ndekura. uyu ni umwana w'umushefu Kwanza sheri tuzamufungisha sindaheza kunywa imama hera sindaheza kunywa imba sindaheza kunywa sheri reka mungureko sheri wewe sindaheza kunywa sheri mungureko sheri singizoga ngaho shabu nteye singizoga ngaho Madame. Ndakubwiye aribona ngo umugenzi wiwe uyu nta mahera afise. Guhera ku kirato gushika ku nanje pole sana narayagenda Ndumva rero. genda nakanga tugenda narashanye madamu wanjye uyora kaze yakukubita bien uyu yakukubita uyu ni sheri wanjye yakukubita bien nibyo wasumye n'ubugi utabiri nibyo wasumye n'ubutabiri sheri tuje
tuca tuzana abapolisi